ishiga rimwe baribubaka nk'iminsi ibiri wa mbere kuriheraheza kumva mu buzima bwa misi yose jewe nahora ndumwigisha muri kaminuza mu vyerekeye ubutare n'agataka ariko muri uku kwezi kwa mbere nagiye mu karuhuko k'izabukuru ngira nzobandanya mfasha ivyo nshoboye mu vyerekeye kwigisha ubwo buhinga. Iruhande y'ivyo haraheze imyaka ishika 9 ngira ubushakashatsi mu vyerekeye gucana neza. Dukoresheje ivyo twama dukoresha inkwi, amakara nivyo bikuru, nkagerageza kugira ubushakashatsi rero kugira ngo ndabe yuko ukoreshwa inkwi nke hanyuma n'izo nkwi umuntu akazikoresha amerewe neza iyo ariko arakinjika. Amashiga ya kijambere arafise akarusho gose. Gituma afise akarusho uriko yacanirako nta nkwi nyinshi zigenda, nta mwotsi mwinshi uza, kandi amaze gushuha aranyarutsa ibintu ibifungurwa uba watetse. Hanyuma narashoboye gushika ku bintu bitari bike ari gutekesha, gucanisha inkwi canke gucanisha amakara. Jewe birashimisha cane kandi nabo ndabikorera birabashimisha.